Umwuga w'iwacu ibikoresho ntahara ubwa mbere na mbere ho umusumeno ntiwohara. Igira kabiri ico bita irabora iyo randa iyo ntiyohara. Jewe ubu sinkeneye mu bisanzwe sinkeneye ngo akazi bampa gusa ndakeneye yuko nanje niha akazi jewe nyene. Nkiri mutoyi namye numva nko gukora ikintu kiciye mu maboko iwanje. Nkumva nezerewe cyane ndiko nesesha ikintu je nyene nikoreye kivuye mu maboko iwanje atari kuvuga ngo ndaranguye canke ngo ndagize ntara ibivuye mu menyi by'iwanje. Ko muco gihe maze kumenya guteranya ikintu kivuye mu menyi iwanje shobora kuronka icyo cyose gisaba amahera atawe ninze kuja gusaba. Umwuga jewe haraheze imyaka 2 ndawukoze. Gusa muri iyo myaka 2 habayemo umwaka umwe wo kwiga. Undi ni wo umubona ndiko ndapratikamo. Numva nezerewe cyane kuba ndiko ndakora ibikorwa hamwe n'abandi ndi mu mahiganwa adasanzwe. Tatsa ndabona bishasha ntarimenyereye hari iwacu no cyane cyane ku magizesi baza baraduha. Cabinezera cyane kuko numva ko nteye intambwe mbonye bishasha nzoshobora kuvuga hari iwacu naratera intambwe. Umwuga Award uzomarira ikintu kinini urwaruka kuko nk'uno munsi batubwiye bati uzoba uwa mbere azotana miliyoni none bambi miliyoni 3. Narizo miliyoni 3 wari nzuva muhira uje gukora ukacona utanye miliyoni 3. Uvuga ko ataco bakumariye. Utozitahana nawe nyene azovuga ati je narabonye bishasha narabonye aho bakora gusumba turiko turakora ugakoresha umwanya n'umwete kwerekana ishusho boye. Nko mu gihe tuba turiko turakora turi benshi tutariko turakora nka mu makompetisiyo bagura ibikoresho by'iwawe. Hari gihe tuba turi kumwe n'abandi ugasanga nk'icyo uriko urakora wironkeye agakomande bivanye naho tuba dutumbereye ugahura muriko mugwanira nk'ibikoresho ukaca usanga komande yiwawe iratevye. Mujene yobaho kubw'umwuga kuko novuga yego kumenya gusoma no kwandika nivyo gusa mugabo ubu Reta ndabona ubuzi bwarisubiye ko hasigaye ko umuntu wese akora icyo ashoboye kugira ngo yerekane nawe icyo ashoboye kugira ngo ashobore kuronka icyo cyose atabanje kurindira ngo naka namuha akazi. Bavyita kurya amaraso yiwe niko bavyita kuko hajyanye ni imvu nyinshi zigisohoka. Mw'ivyo bintu turiko turakora je narashoboye kugura impene nka 5 ku mafaranga nagiye ndahembwa rimwe na rimwe. Shobora kuvuga ntico nico kintu kiboneka kuko no munsi twebwe abigeme kweri kugira ngo urinde uronka n'amahera y'ikande mbi murazi ko bigorana. Cyo gituma ndavyishimiye. Umwuga w'iwacu ibikoresho ntahara ubwa mbere na mbere ho umusumeno ntiwohara. Igira kabiri ico bita irabora iyo randa iyo ntiyohara. Hanyuma hakaza imetero ivyo ntivyohara. Tutibagiwe na kreyo yo kugira amezi uvyumva nawe. Ndasaba yuko boshobora kundoza gataye kisumbuye kugira ngo udukoresho canke bikunze bakamudu utwo dukoresho kugira ngo nze kubandanya nkora kugira ngo cyane cyane ngize ubumenyi kuko jewe ubu sinkeneye mu bisanzwe sinkeneye ngo akazi bampa gusa ndakeneye yuko nanje niha akazi jewe nyene.